Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ibibazo ni byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko abarundi batari bake bakabona ko ibibazo igihugu cy'u Burundi gifise bikomoka ku ndongozi mbi, indongozi zidakorera umwene gihugu ahubwo zikorera kwigwizaho umutungo w'imirengera. Byose nyine bikaba biriko biraturuka nyine ku ntwaro mbi imaze igihe kitari gito ipfukamye mu nda abanyagihugu, intwaro ya CNDD-FDD, aho nyine abarundi batari bake batanguye kubona ko iyi ntwaro ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi kubera amarorerwa yagiye ikora mu myaka itandukanye yo kugandagura abanyagihugu benshi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakaba bapfungiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Byose nyine bikaba bikomoka ku ndongozi mbi cyane zituruka mu mugambwe uri ku butegetsi zimaze imyaka myinshi zipfukamye mu nda abanyagihugu. Abarundi batari bake barababajwe n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe General Arengume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Desire Uwamahoro akabapfunga, ariko ntiyigere ababaza ku byaha bikomeye bakoze mu mwaka wa 2015, aho abanyagihugu bamaganye ikiringo cya gatatu kidakurikije amategeko cy'umuhisi Petero Nkurunziza, bahuyewe n'ingorane zikomeye cyane kandi bikaba byaragizwemwo uruhara rukomeye cyane na General Arengume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Desire Uwamahoro. Ariko igitangaje kandi kinababaje nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye atakintu na kimwe yigeze akora kugira ngo abaze abo bategetsi amabi bakoze, ariko benshi bakabona ko impamvu atakubahuka kubibaza ari uko intwaro yose isangiye ibyo byaha bikomeye cyane byibasiye abarundi batari bake. Akaba ariyo mpamvu abarundi basaba ko intwaro ya CNDD-FDD yapfuma igatanga imihoho, kuko imyaka imaze ikorera ikibi abarundi imaze kuba myinshi. Murabona ibibazo bitandukanye biri mu gihugu, aho atagitoro gihari, akaba atasukari ihari, ibiriko biratera agahinda abanyagihugu batari bake. Bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yatanguye avuga amajambo aryoshe, ariko ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'amabi akomeye cyane yagiye araba ku ntwaro ya CNDD-FDD, ariko turaza kwibanda mu mwaka wa 2015 ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 2015, aho abarundi binjiye mu bihe bidasanzwe, benshi bakagandagurwa, ibintu bikaba bibi cyane. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu atamutegetsi n'umwe wigeze abazwa ayo mabi yakoreye abarundi, ariko bikaboneka ko ubutungane budashobora kuboneka mu gihe intwaro ikirongora igihugu cy'u Burundi azaba ari abategetsi nyine bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, kuko nyine abakomoka mu mugambwe ku butegetsi cyane cyane barya biyita ibihangange baragize uruhara rukomeye cyane mu byabaye mu mwaka wa 2015, aho abarundi isinzi bahunze, abandi bakagandagurwa, abandi bakabapfungiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ataco bazira. Ni byinshi nyine tugiye kubashikiriza kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Imyaka 8 iraheze atabutungane. Mu gitondo cyo kwa 12 kwezi kwa 12 2015, ibiziga amajana n'amajana byari bitagaguje mu mabarabara ya Nyakabiga, Jabe na Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Hari n'ahandi abantu biciwe mu mihana yabo ku Mutakura. Hari abari baraye bahagaritswe muri makaritsiye atandukanye ya Bujumbura no mu barabara aza mu gisagara ca Bujumbura avuye mu ntara za ruguru batigeze basubira kuboneka. Aha twatanga akarorero nk'umucamanza Laurent Mukezamihigo yakora muri sentare y'intango ya Ntega mu Kirundo. Ico gitondo yari aje kuramutsa umuryango wiwe mu gisagara ca Bujumbura, aca yururutswa imodoka ibugarama kubera umupolisi asomye kuri karangamuntu ko avuka mu Nyakabiga.
kandi kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Uwo munsi haraye hafashwe ku ngufu abigeme n'abakenyezi batagira igitigiri mu Nyakabiga no ku Musaga, aho imbonerakure, abasirikare no mu bakozi batandukanye barimwo abacungera inzego ndetse n'abapolisi bari bajejwe kurwanya imigumuko n'abakozi b'iperereza bari biraye mu mihana yuzura ubwoba, bihereza uwo bashatse wese bahasanze, bakora amabi menshi cyane kuko barafashe ku ngufu abakenyezi n'abigeme batagira izina muri iyo minsi. Icitwazo gikomeye cyane, ibitero by'amakambi ya gisirikare mu Ngagara no ku Musaga. Mu gaturuturu ko kwa 11 ukwezi kwa 12 2015 hari abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu ikambi yo mu Ngagara no mu makambi atumbereye ku Musaga, cyane cyane ishuri rya gisirikare Esikamu, ikambi y'abaprokomando, ikambi ibitse ibikoresho bya gisirikare bita Camp Base be na Camp Mo. Bikunze kuvuga ko ari urwaruka rwateye amakambi, ariko ukuri kuhari nuko urwo rwaruka rwari rwavuganye na bamwe mu basirikare ingene rwinjira rugatora ibigwanisho muri ayo makambi. Hariho aho byashobotse baratora ibigwanisho mbere baca bagenda bajanye na bamwe mu basoda. Hariho aho bitigeze bishoboka, bamwe mu rwaruka na bamwe mu basirikare barafatwa, haraba n'abahapfira ku buryo bubabaje cyane. Mu gatondo ibyo bitero byari byaheze, umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe Koloneli Gaspari Baratuza yaratangaje uwo munsi nyine ko isaha 4 z'igitondo ibintu byose byari byasubiye mu buryo, ko intambara zari zahitanye abantu 12. Aho hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 11 Munyonyo 2015, ibara ryo kuwa 12 2015 ukwezi kwa 12. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 2015, amabarabara yo mu Nyakabiga ku Musaga no kwijabe yari yuzuye ibiziga. Mu Nyakabiga niho hari ibiziga byinshi, wasanga biryamitse byubitse inda, bimwe biboshe amaboko mu mugongo, byarashwe mu gakomokomo, bimwe bitondetse hamwe neza kandi biboneka neza nyine ko byakozwe n'abari bafise umwanya wo kubikora. Mu biziga byatowe mu Nyakabiga harimwo iby'abantu bari baraye bahagaritswe mu bindi bibanza. Akarorero ni Suriyotona Helemansi Ndiwigoma, umunyeshuri yiga muri Esikamu, yari yahagaritswe ku wa 11 ukwezi kwa 12 2015 inyuma mu kinama agiye kwivuza. Bukeye ikiziga cyo cyatowe mu bisiga byo mu Nyakabiga. Uwo munsi nyine hari n'abandi biciwe aho bakorera mu buzi bwabo canke mu mihana yabo. Akarorero ni Innocent Ntawumbaye, yari umudandaza w'amata mu Nyakabiga, yiciwe mu kazu yadandarizamwo amata aho mu Nyakabiga. Akandi karorero ni umwigisha Ernest Bitanga, yari yigisha ku ishuri ritoya rya Kibenga, yiciwe aho yaba ku Mutakura. Ntawo kwibagira na Benoit Ngendakumana, yari aherutse kugenwa nk'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye mu Ngagara. Uwo munsi yafashwe n'abapolisi bo muri Apayi mu gihe yariko arimuka. Ikiziga cyo cyatowe mu bindi biziga mu Nyakabiga. Ibiziga byatawe mu binogo rusange. Ibyo biziga byose byatawe mu gatondo ka kare n'abakozi b'igisagara ca Bujumbura mu modoka. Ziragenda nyine zijya kubata mu binogo bitandukanye cyane, zigenda zibatagaguza mu binogo bitandukanye. Byababaje abanyagihugu batari bake. Imiryango mikeya izinanye n'abategetsi yarashoboye gusaba ibiziga by'ababo irabishingura. Abatagira ababo bazinanye n'abakuru bagiye gutabwa mu binogo rusange mu Kanyosha n'ahandi hazwi. Uko kunyarutsa kunyegeza ibiziga no kubihamba mu mpisho byakozwe mu ntumbero yo kunyegeza ibitigiri by'abishwe. Leta y'u Burundi yahavuye yemera ko hapfuye abantu 87, ariko ntaho bihuriye n'abigenga bavuga ko hishwe abantu bari hagati y'150 n'amajana 3. Ibinyoma bikwiragizwa n'ubutegetsi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwama bukwiragiza ibinyoma ko abishwe uwo munsi bari mu ntambara bateye amakambi.
ico cabaye icitwazo c'ubwicanyi bwari bwarateguwe. Hariho ibyemezo byinshi bibahinyuza byerekana ko ubwo bwicanyi bwari bwateguwe n'ubutegetsi. Gutera amakambi byabaye mu gatondo ko kuwa 11 Kigarama 2015 mu makambi atatu ari mu Ngagara, mu Musaga na Mujejuru. Intambara yamaze umwanya muto nk'uko igisirikare casohoye itangazo umunsi kikanavuga ko cishe abagwanyi 12 kandi cafashe 21. Ibyo byaheranye n'uwo mwanya, none ko atayandi makambi yatewe inyuma ibindi biziga byavuye hehe? Mu Nyakabiga nta kambi n'imwe ihabarizwa. None byagenze gute ngo abe ariho hatorwa ibiziga byinshi? Abiciwe ku Ijabe canke ku Mutakura nabo byagenze gute? Ibiziga byatowe byo byabonekaga nyine ko ari ibiziga byishwe nabi cane kandi bikaboneka ko atari ibiziga by'abarwanyi. Ibiziga byatawe byubitse inda, bimwe biboshe amaboko mu mugongo, byarashwe mu gakomokomo. Hari umuntu yoba agwana aboshe? Ibyo bintu birumvikana? Sirotona Hermas Nduwingoma yafatiwe ku Murango mu Kinanira ajanwa mu iperereza gusambishwa, bukeye atorwa ikiziga mu Nyakabiga. Byagenze gute? Bica byumvikana ko hariho abiciwe ahandi baca baza gutabwa mu Nyakabiga. Hari abahungu 7 bafatiwe mu ikambi ya Mujejuru mu gatondo ko kuwa 11 ukwezi kwa 12 2015 baja gupfungwa mu gasho k'igipolisi mu Ijenda. Uwo munsi ku mugoroba barasohowe agasho na Majoro Marius Gahomera. Bukeye mu gatondo ko kuwa 12 ukwezi kwa 12 2015 ibiziga by'abahungu byatowe aho bita mu Kanyunya muri komine Mukike, ariho nyine byatawe. Mbega abakenyezi n'abigeme bafashwe ku ngufu mu Nyakabiga na Musaga nabo bariko baragwana? Ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Abategetsi babazwa buno bwicanyi ni benshi cane, kandi igitangaje kandi kinababaje nuko abenshi bariko baridegembya mu gihe hari n'abandi bafashwe ariko bagafatwa ku bindi byaha bitandukanye bidafise aho bihuriye n'ibyo byaha bikomeye bakoreye Abarundi. Hari amakambi 4 yagize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwabereye mu Nyakabiga, Jabe na Musaga. Inyuma y'umutaga wo kuwa 11 ukwezi kwa 12 2015 ikambi icungera inzego yari irongowe na Colonel Dominique Nyamugaruka. Ikambi y'igipolisi apayi yari irongowe na Colonel Alexandre Muyengere batazira Manerex. Ikambi y'igipolisi Baye yari irongowe na Colonel Desire W'amahoro. Bene ikambi ya Muha yari irongowe na Majoro Pascal Minani batazira Mababa. Bano bane bari basanzwe bajejwe ibikorwa byo kwica abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nyamugaruka, Muyengeya na Uwamahoro bari bajejwe ico gikorwa mu makaritsiye yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Mababa we yari ashejwe ico gikorwa kigayitse mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Aba nibo ba mbere babazwa buno bwicanyi babaje bakoreye Abarundi. Generali Alengiyome Bunyoni niwe yari umutegetsi wo hejuru ajejwe guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ni nawe mu nyuma yarahiye ararengwa ko habaho amatohoza ku bafashe abigeme n'abakenyezi ku ngufu mu Nyakabiga na Musaga. General Etienne Ntakarutimana batazira Steve niwe yari arongoye iperereza. Muri ico gihe abakozi b'iperereza bari mu bakoze amarorerwa uwo munsi. Iperereza naryo ryari rusanzwe riri mu gikorwa cyo guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Denise Karera yari arongoye urwego rw'imbonerakure muri CNDD-FDD. Imbonerakure ziri mu baherekeza abasoda n'abapolisi bakoze ibara uwo munsi mu Nyakabiga no ku Musaga. Denise Karera n'abari barongoye umugambwe CNDD-FDD bari mu babazwa ayo mabi cane, dore ko ico gihe nyine ibintu byari bikomeye cane. Colonel Gaspard Baratuza yari umuvugizi w'igisirikare. Niwe mu ntango yatanze ibiharuro by'ukuri y'iyo ntambara uko bimeze. Aranamenyesha ko yarangiye mu gatondo ko kwa 11 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015, ariko niwe nyine bukeye yagarutse arahindura ibiharuro avuga ko hapfuye abantu 87 atigeze avuga abo biyogereye ko iyo bazananye. Amarwi adusumira Gaspard Baratuza yoba yategetswe
kubivuga kugira ace arungikwa mu bikorwa bya ONU muri Centrafrique. Byahavuye bimufasha kubera aya majambo yavuze ajanye n'ubu bwicanyi. Freddy Mbonimpa yari arongoye igisagara ca Bujumbura. Imodoka za meri ya Bujumbura nizo zayoye ibiziga mu mabarabara ya Nyakabiga na Musaga. Mu nyuma ibyo biziga byashinguwe mu mpisho bitabwa mu binogo rusange, cyane cyane mu Kanyosha. Freddy Mbonimpa nawe ategerezwa kwishura iyo yashize ibyo biziga by'abarundi batari bakeya. Umwanya urahambaye. Abakoze aya marorerwa bari ibiyumva ari ibihangange bikomeye cyane. Ubu bamwe baratanguye gufatwa nka General Alengiyome Bunyoni na Colonel Desire Uwamahoro, ariko bafatwa ku bindi byaha ataho bihuriye na ya marorerwa bakoreye abarundi. Abari basangiye ikibi baratangiye gucanamwo. Amaraso y'inzirakarengane yo abandanya gusemerera asaba ubutungane, kuko biraboneka neza ko ibintu byabaye muri 2015 aribyo byakweze ibibazo bikomeye cyane, kuko abategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi atamahoro bazigera babona mu gihe baseshe amaraso y'abana b'abarundi babaziza akarenganyo gakomeye cyane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru ko abateguriye. Wifuza kuzajya uba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyana kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.